yaheze namye ngaha naje ngaha ngwaya amaso ariko umukozi w'Imana yarandamize ikiganza ubu numva merewe neza cyane narakize. Warakize amaso arakanura neza. Narakize ubu ndabona neza cyane. Dukomera amashi umwami wacu Yesu. Ashinze nawe neza cyane rwose. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Je bande gushimira Imana ndamushobora byose yashikanye muri kibanza uko cyane nabo cyane n'ibyaha byinshi. Nanda kinguze ndamushobora byose wewe yashoboye kundokora akangwanira mwasi muri yari yanzingiye ko uko mu mafundisi yose. Ndashimye cyane kuko ndashimye ndatashoboye kumfasha ndashobora gushaka muri kibanza Imana imwongereza umugisha amayinite yakoresheje yashire mu telefone yewe ntazigera hera. Imana ikubwire. Haleluya. Amen. Nari ndashimiye Imana ko nongeye kugaragara muri urusengero rw'umutima rwo kwibonane naje ngaha kandi nari ndwaye cyane ariko kandi Imana yagize neza yangira neza n'ubwo no kwa gatandatu no kwa Mungu cyangwa gushika hano kuko nari ndwaye cyane nari ndongwa n'ibyo kwa muganga ndipimisha barawindwara ariko ndamenya ko umunsi wa kane ho ndatahura ko kwibonane bampayishano ariko Imana yakinga ndacyahigiye mu z'abazima ndabicubahira. Amen. Dukomera amashi umwami wacu Yesu. Yesu ashimwe. Amen. Yesu mbaje gushimira Imana mushobora byose nkaho byagashimira aho twemere wanjye ibintu nasibiri tukiva ko kwirungwa nyuma hajya naciye ndo kumoje abantu muvandezi muzi nkatembera mu barabara twahuye n'umuntu ntazi naje sindamuzi acabwira ati kubuzi muri moje na bwatsi mugamba yabanje kumbaza iyomva kudidondorana acabwira ati wowe kurira ikibanza araguha n'umutahe ntiwokora ntaco bibuza ndagenda ati bagenda bazenguruka yaciye muri ville aho ikibazo cyo cy'ubuyanda kurikira ubupima yaragiye yose abyazindishije muri ville hajya muri Galerie Plaza ikibanza nawe cyase kandi ashangira amezi 3 ashangira ati umuntu worongera azikugira kuzi neza kumukanda kubitumvika mutaro wotanguza nzara umuntu arabifasha ashobora atasotanguza umuriyoni n'unusu ushiku amaze kuva 620 ikibanza rakirose natanguye no gukora nasaba ko nshya biganza avugisha n'abakiriya baronka. Ariko Imana yariruye cyane niyiruye. Imana yamaze kuzana amafaranga ikagura n'ikibanza n'abakiriya baraza mu izina rya Yesu. Mana turamuhezagiye nk'uko abisabye umugisha wa mbere ukurikirane n'uwa kabiri Imana imuduze ku rundi rugero bavuze ko tugiye kuronka amafaranga none natanguye kuyaronka uyu mwaka nawe umuduze ku rundi rugero uko yafashijwe n'abandi n'abazafasha abandi mu izina rya Yesu. Dukorera amashuri ya Yesu. Haleluya. Haleluya. Amen. Bantu b'Imana Yesu agira neza. Amen. Jewe ngitangura umwaka wa 2020 narasenze Imana ndavuga ati ndashaka urugo rw'iwanje kandi Imana wowe nyine umpaye. Nukuri yarandonetse uburyo bw'amafaranga ndubakisha inzu ubu yaheze byose narejeje shaka usenge n'umufasha. Haleluya. Amen. Ndashimira Imana muri nondwi naho umugisha w'Imana muri ya mitwaro 3 twari twanditse mitwaro 2 yarishuwe kandi nawe na telefone y'umugisha Imana ihabwa icyubahiro. Ariko ikitaka ko munezerewe cyane. Ako kumviriza nawe ngo bamutwenya. Abana ni umuntu akunda kwaza ngo ko munezerewe ngo tumunezerwe n'ikimo n'ijambo ry'Imana. None namwe mbona nafashijwe cyane. Uwejeje kuvuga ni mumise n'ivyo yavuze nariko murafasha. Avuze ko mu mitwaro yasengeye yose yishuwe inyuma yaho yaronse na telefone y'umugisha. Amen. Imana ikukaze n'izina. Haleluya. Yesu ashimwe cyane.
nanjye nagomba gushima Imana kuko ukwezi guheza umwaka bari bamaye isumu ndifuza biranga kurema y'indwaye cyane ariko icyo nshima Imana ndikubwira no mwanya nakize nkaba natangiye umwaka ndi muzima Imana ishimwe cyane. Amen. Ziko badayimoni basaza muri sumu ndacecekesheje abazimu bose bo kwicana mu izina Yesu nashimye. Ndashimira Imana ukuntu yarakoye ubuzima bwanjye kandi ndashimiye cyane abantu bitanze mu kusengera n'abatanze ku bitaro batenesha basengera Imana ibahe umugisha. Amen. Yesu ashimwe. Nanjye cyane ntabwo gushimira Imana yafise umwana yari mu wa mbere yaramaze imyaka 5 byanga ko amenya yaramuzanye hano baramusengera ariko iki gice yambere ariko imyaka ingana ari mu wa mbere atamenye atamuzana hano twaramusengeye iki gice yaciye amenya Imana irahari cyane ntayihari Imana iratanga imyaka 5 mu wa mbere na abo barabazimu kabisa abazimu b'ingufu kandi bahere mu izina rya Yesu abandanye ntazosubire kudubura mu izina mwongera nkashimira Imana ukuntu ku kazi karahawe ntashika ariko Imana yarabimfashije ubu haramushika kandi ndayishimira cyane yarakudugije gushikana hano wifuza gushika aho nshika no muri aho naturubika ubusinyi turubikwa cyane dukomere amashi umwami wa Yesu Yesu nashimwe cyane. Amen. Nanjye ndashimira Imana kuba bikunda kumvuga nari maze imyaka igera ku 8 ntazi icyo ndwaye narivuje hose mu badogiteri ibintu mu rugo twaragurishije ariko uyu munsi uri hejuru uri pasiteri mubona niwe yashoboye kumenya indwara mfise nari narahukanye n'umuganga mu ibanga umuryango uramura nkarima bigiye kwera nkacamurisha tujya mu badogiteri ndabura igitenge ndabura ikintu na kimwe nkarima nkaratugusiza ariko umunsi uri izina mwene wacu arabura umwana canza vyihuta ku maziko maze gushika aranyishimira intare arambwira ishengero yihaniyemo arambwira ko ari bukiro arambwira ati ngo ndagutware uraza gukira maze kuhashika indwara yananiye abadogiteri 9 niwe yayitoye yo kuza no gusubira inyuma kuko ubuzima narimo bajya ari uko ndandaje shitse pasiteri arambwira sawa uruhushya umugabo wawe umara indwi yose tugusengera nararumusabye arambwira ati ntibikunda twabaho gute niwateka iki ndamugana reka murungikira amahera ati genda nifise cyane y'imurungikira aca aramuruhushya w'indwi yose ubu ndavuga telefone nditaba akumva icyumva n'icyumva. Haleluya, haleluya, haleluya. Wari maze imyaka 8 atavuga. Haleluya. Naturanguye kumusengera ku wa mbere ndamubwira ati kwa Mungu uzogushinga intahe imbere y'ishengero. Numvise ibyo bitaravuga. Tera haleluya. 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 Nani na hari cyane nkaya. Komera tuduze icyubahiro cy'Umwami Yesu. Dukorera amashi umwami w'abantu. Haleluya. Arasigaye akantu gatoya nako karahera. Numva arasigaye akantu gatoya cyane. Ariko nako turamusengera mu mwanya gahere kose mu izina rya Yesu. Imana ni nziza cyane. Igendere mukobwa wanje. Yesu aguhe umugisha.
Haleluya. Imana ishimwe cyane. Je naje makaje nganshimira Imana. Umugabo wanje yarantaye anana n'imbanyi y'umwana mubona afise yagiye mfisinda y'amezi indwi aragenda atanga ikintu na kimwe ansigiye aho bimaze kuyibarukira baramubwira ati burya umudamu wawe yaribarutse atavuga ngo uwo mwana ngo si uwanjye nta n'uwo niyumvamo ahubwo umwana niyumvamo ngo ni umwana wa mbere ngo natware yo yakuye aragumiye onye umunsi uraho kuwa kabiri ndaza ngaha turabonana na Mungere arambwira ivyiwe acambwira ati reka ndagusengere amaze kunsengera hari kuwa kabiri wa Noheli kuwa kane nagenda mubona ashika ku mugoroba narasenze isengesho ndamubwira ati ngomba ndamuhamagara ngo nyine harabura amahoro abura amahoro yicare cyane iyi uramubona yaje ariko wa kabiri kuwa kane yari yabuze amahoro acamutura mpamaguru tuduze icubaro c'umwami Yesu Imana irumva canke niyumva Ilone tuikomera amashaka ya Kristo. Haleluya. Haguruza jimira Imana. Ishikanye ikigihe dawe umwana wo kwanje yaragize isanganya bako n'ikigazi. Umwana arawera. Arahe mu mwanya yawereye. Numva ijwi rigira ati subira inyuma utabuje mwana umwiyegeke umuhwegeke amaso. Hanyuma ndasubira inyuma ndamuhwamika amaso ndabona arasubiyeyo. Achasigara n'ikintu nyene amaso aguma agiruku bona yuko ari umuntu atagira ubwenge igufa ryari ryavunitse ry'ukuguru ariko riratandukana amaso niyo yaguma aringinga gusa Imana ndavuga ati Imana ati niwakira ibyawe niwe wamumpaye kuko nta kintu mpinduramo ariko Imana yatizana abantu baramuterura bamutwara ku bitaro nta n'ikintu na kimwe nari nishoboje nta kintu na kimwe nta mitiweli nari yifise n'ambulanse nari yifise ariko Imana yarahambereye barandondera agise ku bitaro barandondera ambulansi itujana i Nyanza jewe mva i Nyanza rake niyo mba haleluya ndashima Imana rwose maze gushika ku bitaro i Nyanza abantu barancubagiza ngo besha gira gute ndiyumvamo yuko ntashobora kubesha mvugisha ukuri ati nta kintu na kimwe mfise ndabona baramutwaye kw'iradiyo baramupima nari nzi yuko yataye ubwenge ariko arakomeye ndashima Imana gushika uyu munsi ari uwundi mudamu twari twajanye ku bitaro aramvuga ibintu byinshi aravuga byinshi ko turi abakene ndashima ariko uyu munsi baciye banzana ngaho kuri tereshereja iyo banyungururije ndashima Imana umwana arameze neza asigaye gusa igufa ryaranyuranye asigaye bambwiye yuko haboneka isima bakariteranya ariko ndashima Imana byose bizobinkorera ibyo yakoze ni byinshi ku buzima bwiwe kandi no ku buzima bwanjye naheruka kuja mu bitaro banyegereza amaraso hakorotse inda ndashima Imana ibyo yankoreye n'igitangaza ariko Imana ya repentance yarayishoboye ndashima Imana cyane ndashima n'abakozi b'Imana banyitwararitse baransengera kandi bahezagire cyane bongere n'ayandi mavuta dukorera amashimwe Imana yakoze igikomeye cyane uyu mwana Imana iramukiza kandi yarakoze umuntu aba ari umukene ntacyo bitwaye mugabo aba afise Imana kandi Imana si nkene ibasha gukora ibimenyetso n'ibitangaza kandi ntawaba ari umukene uwo ari umukene uno munsi ejo azotunga abatunzi bose ntibabivukanye barabibonye namwe mugiye kubironka mu izina rya Yesu Haleluya. Amen. Haleluya tegera ry'Imana. Amen. Jewe novuga notwenga nka Sara
ku buryo zamye nabibutse. Amen. Amen. nakundi ihangane nyene ukomeze nuko nyene komeza uvuga ivyo Imana yakoze. Shengero ry'Imana naraje mu mubonano ngiretse ku ncamake naraje mu mubonano wo kuwa mbere no kuwa gatatu ngasiba kubera kuwa kabiri ntari naje ataravuga ati ubucerewe ihangane azoze mu ngitangura hageze hacaba ibibazo ntibyakunda batoje mu yindi mirimo nubumenga none mubona gute kumva bigendeye cyane irugurura uruki kandi darakunze muno misi nje gushima Imana kaho hantu yakuye katoroka saa munani z'ijoro agatabaza kandi mu gitondo nka saa moya bageze yamaze kuronka akazi kandi karota kakandi no kuba kumisi yakorera 200 ubafisa akazi akorera 2300 Imana ishimwe ibizo. Amen. Dukomera amashi umwami wacu Yesu. Umwana we yari hanze yarabohewe ahantu hatoroshe cyane, ariko dushima Imana ko yamuciriye inzira ikamugirira neza. Haleluya. Yanarije gushimira Imana yankijije mwintu nari ingwara ikomeye sinahema narara nicaye ijoro ryose indwi yose, ariko naraje kuwa gatatu umukozi w'Imana mporako kuwa gatanu naciye ntangura kuryama sinzira nkaba nshimira Imana ko yankijije ingwara y'amadayimoni kubera naguma afatwa umwanya wariwo wose. Nkaba nshimira Imana umugabo wanjye yaramukijije yagiye mu bitaro agwaye ingwara ikomeye cyane bamubwiye cesarienne kabiri, ariko Imana yaramutabaye ntakuwe n'Imana. Bamubatse kabiri bamubatse inshuro zibiri n'ivyo n'ivyo. Dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Ndashaka gushimira Imana kubona isangire kurikira nahe nshaka gushimira Imana kubona nkiri muzima. Je naraje ngaha nibungenze byase ko nibaruka ntabise numva nari maze amezi 9 n'indwi 3. Dr. Ankurikirana arambwira ati iyo nda dutegerezwa kuyiprovoka kubera umwana arisinziririye. Hama ndaza ngaha mbonana na Mungere aransengera akisengera ntangura kumva ibise, ubwo nyene nace ntangura kumva ibise. Arambwira ati ntabwo bazoyiprovoka ejo mu gatondo uzovisa umwana. Niko byagenze n'ukuri Imana yarantabaye yari yakwitonza ndatubwenge nagiye kubona umwana mu masaha 10 n'abandi bihebuye ko napfuye, ariko shima Imana kubona yarandokoye. Hama nkashima Imana mu mitwaro 3 nari nanditse umwe warishuwe. Yesu nabaheza. Amen. Dukomera amashi umwami Yesu. Imana irumva amasengesho. Haleluya. Nanje ndashima Imana ko Imana yankijije stoma ari nifishe ntarya umuceri sinawurya imboga z'umuzina z'amarya ubu nayakize byose ndabika. Ikindi nashimira Imana kwa Mungu pasiteri ayo mu yadusengera kice muhira amawa yaragwaye ndawumuha ashyira mu mazi arawunywa amana narakira n'umwana nyine yaragwaye mu kanwa nyine buya na umwana nyine awurya ubona yitegenda kabisa. Karakitsi kwa zose. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Je ndashimira Imana kugira byose yashikanye ngabo mu kintu shingiro cyane. Hanyuma jewe ishengero sinace gushimira. Saba ko musengera yagwaye amaguru mazi imyaka myinshi n'impuza ariko byarase. Amaguru mazi imyaka myinshi wivuye. Yakire itanu. N'ibirato by'injanga. Utaha ukize. Urakoze cyane. Urindire mu mwanya mutoya.
ayo maguru maze imyaka 5 Imana yakuzanye muri iki gishengero kinini yamukiza kuri kose uzi ko avugishijwe tujya mw'icyo kinini nyene iyo turiko turajana kuri kose. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nishimiye Imana uko yandinze 2020 nari napfuye ariko Imana yarakinze. Icyari kije gihiga mu mutwe cyaciye kintwara ukuguru n'imiti yaracitse ariko ndashimira Imana ko nkiri muzima. Ndashimira Imana cyane gose kuko yaravuze ndayumva ijwi kugira ndokoke. Imana yarakoze cyane ariko mfite ubwoba abantu baguma bambwira ko ushobora guhindukira numva ibinyanya byinshi kandi umva ngaho ukitse sinzi ko ari marshe nagize ntarimenyereye ariko ndizeye ko kandi umva ngaho ukitse Imana kuri ubwoba w'umurimo Imana irahari umva ngaho utwo tugorane twose duheze abona abazimu mu mwanya turabakubita. Amen. Muri bagutashira Imana ku munsi wa Mungu naratutse mu gatondo muri dushe sinamenye gari namenye umutwe hasi kuva hasi byari byoroshe ariko ndashimira Imana yantandukanije nawe muri uyu mwaka dutangura. Mwabyumvise? Ashima Imana ko Imana yamutabaye yagiye muri dushe aza kwisanga yamaze kwikubita hasi ariko Imana iramutabara umutwe yawukubise muri dushe mugabo ntaco yabaye abyuka ari muzima. Dukomera amashi umwami Yesu. Ikintu gikomeye kuko dushe yamayisha abantu benshi. Yesu nashimwe. Amen. Ndashimira Imana cyane ko yandinze mu mwaka wa 2020 nkaba nkiri muzima nigeze ngwara na malaria. Nicyo shimira Imana cyane. Imana ishimwe cyane. Kigira kabiri ndashimira Imana ku ijoro rya bonane umukozi w'Imana Mwungere wacu yaradusenga avuga ati mwakira amafaranga avuga ati Imana yanje ndafise ikibazo cyo kuriha inzu ndasabye umpunze n'umuntu ntoba ntazi ashobore kundihira uku kwezi kwa mbere. Imana yarabikoze kwa gatatu narahuye n'umuntu arambaza ati wewe umeze gute namubwira ni sawa ambwira ati akira amafaranga 10,000 uzora bicu byifashisha mu kubera je mu bisanzwe panze inzi 15,000 10,000 kwa dupaze turakobwa babiri 10,19 bikuramwo 7,500 ucurishuriza cyadishuri nateze amatwi itari karanya turako aravuga ati uronke telefone y'umugisha. Telefone y'umugisha rero hari kuwa kabiri haciyemo umunsi umwe ariko wa kane ndanumva barantelefonye ndanifise musaza wanje amaze umwaka afunzwe ndanumva barantelefonye bambwira yuko bamwambitse 0. Kuwa kane hirya y'ejo naho mwirive ya bonane mwarimu Olivier abisubiramwo ati abantu bafise ababo bapfunzwe ati bagiye gupfungura. Jewe bakozi b'Imana bavuze ibintu casenga shima gusa canizera ko namaze kubibamwe. Hama kuwa kane turi ngaha nyene muri eglise muri repetition ndanumva barantelefonye yuko atashe muhira yafunguwe. Nukuri no kukirengazuba Imana yashobora gukora igitangaza nari Imana cyokuvuga muri uwo mwaka. Imana ishimwe cyane. Yesu nashimwe kandi ndashimira Imana uyu mwaka wa 2020 Imana yanzigamye agiye nca mu bibazo byinshi ariko nagiye mbona Imana. Hama ndashimiye nafise umutwaro w'ideni nduhije cyane ariko Yesu yararinyishuriye. Hama ndashimiye na Pasiteri Mwungere wanje yarambaye hafi cyane ntibyari byoroshe Imana imumpezagirire. Hama kundwiye bonane nari kwikinga ndiko ndagenda ahantu yeze mwibarabara imoto yari nyuma yacu ikiza kutwurira n'uwo taxipero yarampeze turadanda bagirana aho yo dukubise ku maguru dutwa ko marayika yahaba aho noguye mwibarabara twese harabura icoba ku kindi biragumana nako tugumako ko je ndasanzwe ntwari kinga ndagumako ndarigumya hamaca ndaduruka gatoya kugira muri uwo mwanya imodoka zariko ziraza zidufungira ko izindi zari imbere zidufungira ko urabonye ko bisa ko dupfuye kubw'ibyo nshimira Imana ko yangwanira iyo ntambara nkava muri iryo barabara ndi muzima n'ubu ndashima Imana. Yesu nahabwa icyubahiro. Dukomere amashi umwami w'abantu.
uyu mu papa afise inaha ikomeye agerageze ayicagagure kubera umwanya. Ari mu bantu bari bagwaye cyane, amaguru yiwe yari yaraboze, arashobora kuvyivugira. Mu ncamake agerageze acagagure, ntarinde guca mu baganga benshi cyane niyo yaciye, ariko avuga ububabare yari afise nuko yari ameze gusa. Ndazi murafashwa cyane. Ego Yesu ashimwe. Jewe nari maze imyaka 3 ngwaye amaguru. Ubwa mbere nari ngwaye ukuguru kumwe kw'iburyo. Ukuguru kw'iburyo ndagenda ndivuza ahantu henshi, ibitaro by'Igitega byose narabizungurutse, bava ndagenda nibo bikorera ivyabo, bava ndagenda hariho ahantu mwishatanya hari abashinwa bavura, naragiye n'ahandi mu Gihamagara muri komine Taba, naho nyene hariho umuntu avura ku buryo ubwo bw'Ubushinwa. Aho hose naratanze amafaranga je ntushobora guharura, ntazi igitigiri. Naragurishije ibintu byo mu rugo byose ndabimara, inka zose bikishije inka, nagurishije ingurube, kandi nagurishije ibintu byo nyene vy'ibirima n'iki. Ndagenda ngahantu hari umuduguteri ahantu kuri Sowesi, bagiye hari Igitega musi yo kwa Makandida, abarira ngo mbere iyo ngwara yawe urizokira. Benda agenda ndihebura, ndagutera mumebuje ko nazokira, sizokira je. Naragiye ku muduguteri ahantu kabavusheti yaga sinzi irabahita mwishatanya kubibarabara. Agoye mwishatanya ambarira ati iyo ngwara jewe ntayo noshobora. Kandi nduguteri je ndagira nduguteri. Je ndapfuye ko nta kundi ko begenda Bujumbura. Wewe naje Bujumbura ngiyo byose ngira ngo sidoronka amahera ko uburyo bwamezeko. Ari mfise ingurube ndayigurisha 3500, mugana yigurishije ku hombe ubu bimaze nk'amajana 3 cyangwa nk'amajana 2, kugira ngo nje mu Mutoyi, naho bavuga ko mu Mutoyi ngo bavura cyane. Rero ngipa muhira naragiye ngenda mu Mutoyi, bambwira ati abantu bambara yuko barofata ibipimo byose bakabona indwara ngwaye. Ari ngiye ndibwipimishe umuduguteri aranyangira ati nibishoboka ko ndagupima iyo ngwara yawe ndayivura ntayipima. Ati ahubwo mbere ja mu bitaro, rero mvuze nje nta mugwaza nazanye kandi mva kure. Abe ngo ntibishoboka nuje mu bitaro. Rero nagize kibikurikira uko byagenze ingene wacino cyangwa uko warumerewe. Rero ndumva ko ibitaro ari byinshi waciyemo, ntitwomenya amakuru yo mu ivyo bitaro. Uvuye mu Mutoyi je naciye ngira nti Mana, je umuvyeyi wanje yise habona Imana hebene juri. Ni ubu nta muti w'ikirundi dosura kunwa, nta n'umuti w'ikizungu dosura kunwa, niyo nanyoye irakwiye mu myaka 3. Nubu Imana iro kwikorera. Naragiye cyanda byaba mu nzu kuko sinatambuka, agenda nicaye ukuguru kugira kabiri k'ububafu baciye nako yire gufatwa. Gufashwe urumva aho bishabira nkana gose, ukuvuga mbereho naragira sanko ko nkagenda nubu maze kuvuga ukuguru nagenda nicaye cyangwa mu nzu imisi 4 kuva kuwa mbere kuwa kane. Umunsi wa gatanu muramwanje acavuga ati yabara rero nuko njyaho mu nzu wihebuye yuko utazokira, ati yabana wasenga yakwishuye. Ate nuko nuri kurabeje oya. Ati ari umuntu yabwiye mukuru wawe Bujumbura yuko ari ahantu basenga ingwara urwaye zose zigakira. Dukomera amashoma menshi. Ari ku munsi wa gatanu ati rero itegure n'imbaraga shamba usigaranye gataheze ukamesure uroheze mukuru wawe gutelefona aze kuri umutuga umusangi Bujumbura akwereke uwo muntu. Ari neza no kumugera bari gaha Imana muhezagira. Amen. Yitwa Oscar. Wamuhamagaye Imana muhumugisha. Rero Oscar Yesu agumugisha mwishi. Buriya inyuma yakoze igikorwa cyiza kigigenzi. Hagarara. Mutse muhamagara abantu kandi Imana izobiranga. Saba Yesu agumugisha Oscar. Yaciye telefona asubira ati uze kusanga ahantu bita kuri Kotebu. Ati nomero zanjye uraza kuziha umushoferi
aheze andondere. Sawa. Turashika. Naciye nza dushitse nkeka aha bita Bujumbura rirare nyamushoferi acanyakaza nomero za muko gwanje yazimuha aca mu telefone ati uhagaze je ndi muri kote ati tuko turaza numwe muri muraha rebe rero ndashitse kuva mu muduga baranterura kuko nari ngoye maguru yose aca anyuza bagaje aca jana ahabaga kwibarabara gitwi mu Buyenzi baca bashira ati ushobora kugenda tuzobora wawe nto ya aciye ndyama navyuse nka saa 3 herega yamaguru araze gasi wawe nindushikayo kumuraba atahubwo atigira siporo n'ivyo kiri muntu timisite turuke mbere ntidusaba kugenda bajaje kuraba wawe tugende n'amaguru buke urashikaye uko abantu bambora nako unambara akabambiri namaze imisi 3 atakabambiri nambara imbere y'umungere sindiko ndabesha namurengutse imbere yiwe atakabambiri nambara ntivyari vyo kuvuga amaguru yaravyimbye yararenzwe agize rero turaza turashikuja Oscar ariko arakorera ati ntangorane kira buke tugende urakira ntangura mu mutima numva ikintu kije nyene gikomeye numva ndaremye ariko umunsi wa kabiri araje nereka umunge ati reka zibira wowe maguru yawe ntabwo yarawe ni byukuri erega mwebwe hari ibintu mutazi amaguru yiwe yari kuva hano ku birenge kugera bene ngaha ku mavi zari nyama gusa yari yarabyimbye amaguru amaze kubyimba amaguru nta rukoba na rumwe wabona wamenga barabanze barakura ku rukoba zari inyama zitembamo amashyira n'amazi n'amaraso amaguru yose ni ukuvuga hasi ahagaze hasigara ibitsi n'ibiraso bicyocota hasi ipantaro yagubifatana n'inyama yatubwiye ko aryamye n'ishuka aho yarambitse amaguru kugira ngo hasi no hejuru bamukure kw'iyo shuka yifutse barinda kuzana amazi bakarombeka hasi hafatanye hejuru hafatanye ndamubonye rero adugije ipantaro numvise amaso numva ikinye ndavuga ati fuka singendeye no kubibona ni igitangaza gikomeye cyane mwibaza ko hahetse imisi ngaha indwi zitatu nizo ziheze ariko bizo ndwi zitatu hagarara ngaha barara abari hafi hagarara hejuru rwose rero aba amaguru yacarina raba amaguru yacarina sinzi ako mubona ngaha hasi bene ngaha n'ahandi ibikoba byari biri byatabaguritse herari ibishato byose byavuyeko mu ndwi zitatu raba amaguru yatembeye igihugu cyose bikanabirana inka amatongo akagurishwa aciye rero shitse kuwa kabiri ngaha umungere w'ishengero abonye bimutera ubwoba yaciye afata ashira ku kuboko arasengera kuva ku munsi wa kabiri kuwa gatatu kuwa kane wa muyu chama wari mu maguru waciye ugenda kuwa kane akatangura kumva rero aramubwira umwungere ntirega nakiza ati wagura benshi iminsi 3 yego yara ageze kuwa gatanu yaza ati abatanga intahe nibaza je naje ndashanga ndagira nti yewe naje kuwa kabiri n'uwo munsi kuwa gatanu nakize dukomera amashi umwami akimana ariko yongereye ayandi mashi umbere no kwitahira nta kintu gisigara ariko yanyemereye itike hamwe yoyima ku mugoroba uca witahira ejo doca ntaha haleluya haleluya wisubirira igitega amahoro hanyuma ugenda urondera ubuzima uzoza gushima imana ibyo yakoze uzoza gutanga ikibazo cy'ishimwe haleluya
amen. Nanjye ndashimira Imana yaransinze muri 2020. Ndashimira Imana cyane, naciye muri byinshi, Imana irangirira neza. Ndahura n'abana bari imbere yanjye, ariko bari abana b'ababanyi. Ndabona ukuntu bagonze n'umuduga, umuduga ugonga uwundi urabahitana ucubacako. Rero ikintu nakoze naciye nifata mu mutwe kumamboro gati Yesu kizabajya abana nzobivuga mu ishengero, nzogushingira intara. Mbona ukuntu abana bari munsi y'umuduga, hanyuma uwo muduga wanducura hagarara abana bakiri munsi. Yavuze induru mvuga ati nimuterure ijya muduga mukuremo wajya abana. Baca barakurayo byagomba mvuga ati Mana niwe wabaremye kandi niwe ufise ubushobozi bwo kubasubiza uko bari bameze. Umwana avamo yakomeretse, uwundi bujya budodane bw'iruhande bwamutoboye, udashobora kuraba mu mugongo, umwana gutya. Baca barajana kwa muganga, yagenda bivuga kwa mu barabara mvuga ati Mana hagira icyo ukora kuri aba bana nzogushingira intara. Abo bana barakize, Imana ihabwa icubahiro. Bamwe batoboka bakuye inyama zo bamwene ngaha barahahoma, ubu abana barakina n'abandi, Imana ihabwa icubahiro. Ikindi naco mwajya amasengesho ya 21 jours, Imana ihezagira umukozi, kujya twumva umukozi Imana icavuze tukagikurikirana, Imana ihabwa icubahiro. Genda afise bene wacu bagiye hanze ya myaka 4, bamaze nk'amezi 6 basubiye kuvugana, hatabaye icuka kibi, ciye no ku telefone y'umuntu baca bamubloka, basubira kumuvugirisha. Ariko rero ndasenga Imana muri ajya amasengesho ya 21 jours, ndavuga ati Imana ndazi ko bajya abakozi b'Imana, kuko batari banje bajyana byukana indirimbo byashye. Ndavuga ati bajya n'abakozi b'Imana, ndamaze kubona ko ari dayimoni yabateye. Ndasabye muri aya masengesho umukozi w'Imana arimo araturongoreramo, uzure imitima yawe y'ibari dayimoni yayihambye, uyizure nk'uko wazera zawe. None ijya munsi wa bonane nukuri twaraganiriye na mutoyi wanje, ntiyasubiye kumupirako cyane ngo ambroke, byo ndabiheza Imana kuko iyo ni mirindi yo gutabarwa. Amen. Yesu nashimwe. Agenda ngashima Imana ukuntu yandinze muri 2020. Ndashimye n'ukuri kubashite muri 2020 nkiri muzima. Ndashimira mu ngere yakoze n'ukuri kusengera. Ndashimira na mama wanje ariwe mama Clementine yanzanye ngaha. Imana ibongera umugisha, ibongera amavuta. Ndashimira n'abasenzi banyitaye bakaza baransengera. Ibyo byose ndabishima Imana, Imana ibongera amavuta. Amen. Hanyuma kuri ndashima ubu ndakomeye gusa hariho mpetse umwana imisonga itiraza ngaha mugana yone nizeye ko izohera. Iyo misonga ntabwo ari indwara, ni ukubera uyu muntu yari yasaze. Nk'ubwo busatsi bwiwe rero yaragwanaga kubitana no kuboha tukabona. Biraboneka ko ari ukuruha gusanzwe kubwo kuko kubabara, ariko urabona ko yarakize, ubu yinjiye muri korale, yarabatijwe mu mazi menshi, yaciye ashingirwa n'umugabo, ugusara kwavuyemo inyishu nyinshi. Imana ishimwe. Je nanje ngomba gukinga intahe kw'ijambo umwungere yatubwiye kwa kane turi muri Bengaha. Yaratubariye ati Imana ibariye yuko ibanditse ko kirazira niyo muzohura n'ibyago muzo izobatabara. Rero kwa gatandatu wo kwa kane waho bari twaraye ngaha naraguye mu bishuma. Nguye mu bishuma kimwe kiramfata mu izosi, mugandumva ko Imana yantabaye, numva ko mu maboko yiwe nyerera. Mu nyuma aranka hasi, aramfata ukarazunguruza izosi agomba kuniga, mugandumva ko Imana yantabaye. Nguma nibuka ati umwungere yaratubwiye yuko Imana izodutabara. Ico gihe aragira amaze kuntasi biranka yuko yamaze kumfukamako, biranka yuko yoniga. Niho mu nyuma n'inkofero bari bambaye yatakarira aho hantu, bumaze guca kwa Mungu abantu bayibonye baravuga ati ni naka yarayambaye. Muri ico gihe igipolisi kirabafata. Ubu nshima Imana yuko yemeye kuriha ibyo bintu nari mfise, na telefone yanje yari yambwiye ko batwaye, yarambwiye ko azoyiriha. Imana ishimwe. Amen. Turiko kirazira kabisa. Haleluya. Haleluya shengero. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Yewe ndashima Imana kweli.
nari maze imyaka 3 ntashobora kurya Noel na Bonane kubera naba nabuze umuntu. Umunsi umwe donc byatanguye kuva ntango yako kazi service nkorera ngo sinzi ko ari imwe abadayimoni ntabyo tuzi kuko kira mwaka ntiyabura n'umwe abura umuntu. Twasaba ko mudusengera iyo service humanuke twibaza ko ari ibintu by'amareba baba barakoreye. Nta uzosubira gupfa kubivuza. Amen. Tugiye gusenga ubunyene. Amen. Hanyuma rero shima Imana 2020 naraje nkandarondera umukozi w'Imana sinashoboye kubaronga ko muragoye kuronka ariko ncandondera Justin ndamuronda mbwaje nshaka umusengere kugira uyu mwaka Imana itaramuramarira kuko je maze imyaka 3 2017 ntango yakukazi hafi uyu mwana wanje yagiragire mariage n'umuzungu papa 2019 achavu umukobwa wanje nagiragire mariage nyira kora muri Soja Satom umwe navuga nti mwizina rya Yesu Kristo nimba ari mu kazi hari abasataniste nimba ari hehe ntavyonzi ariko nasaba Imana ihagurura hagari kubupfu. Ndashima Imana rero ko kuri Noel twagize umunsi mukuru n'abana twese dukwiye Imana ihabwicura mu mpera Imana amashi. Amen. Ndashima Imana ko kuri Bonane twagize umunsi mukuru wa Bonane twese dukwiye mu mpera Imana amashi. Amen. Ndashimira Imana, ndashima Imana ko nkiri muzima kuko nahuye n'intambara nyinshi hari umuntu sinzi niba ari umuntu angwanya navyo nzi ageze ro 30 nabanye umuntu antangura kugira menace sinzi ko ari Imana agomba kunyereka abona abazimu. Reka tubirukane mbere. Ndashima Imana ko yantabaye. Ahubwo reka ndamukorere kuyo muntu mu izina rya Yesu. Ubushobozi bubohora, ubushobozi bukiza kandi bucinzira aho zitari. Mw'iyi saha ndasize kwiyerezo urupfu bari rwariziziye uyu muryango. Ndanetraliza ubushobozi bwose bw'abarozi n'abarozikazi. Ndanetraliza abadayimoni bose bagwanya aba bantu. Ndanetraliza ababahinga n'ababarondera n'abatera ubwoba bava mu badayimoni mu buryo bwose. Mana ndakwinginze mw'izina rya Yesu. Mana gwana n'ibimugwanya. Mana guhigana n'ibimuhiga. Mana hangana n'abamuhanze. Abamurondera bakobwa n'isoni. Abamuhiga bamaramare. Abamuhiga batetegwe. Imigambi bamufise ko ibipfabusa ibyo bamwipuriza bibagaruke ko mu izina rya Yesu. Ukomera amashimwe ukosura kugombora kwakirwa mu ishengero tukwakire rero abandi mwihangane mutubabarire umwanya uratujanye ndabona umwanya watujanye mwihangane.